tugeze mwanya yo kumva ijambo ry'Imana. Turahe kaze umubwiriza zishikane n'ijambo ry'Imana. Urakoze cyane. Sinari namenye icyatumye uhagarika. Urumva nabitabira bitabira ukuntu. None umuntu avuze ngo yu aba yashimye canke aba yagaye. Yesu nashimwe. Mwese ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Naco bavuga ngo uyu kazi maru kubandana kandi tubandanira ubusa. Yesu ashimwe. Turashimiye Imana cyane iduhaye bino bihe, twanezerewe no kubona abashitsi. Harabo twagiye turamenya y'abantu bagurutse ucubabona. Twabonye uyu munyabihanga umukozi w'Imana w'Imwaro, twabonye baje bava mu Nyakabiga hariya, twabonyemwo twanye baje bava mu Kigwati, abona twashoboye kumenya ariko namwe tutamenye. Yesu yabamenye. Mwese Yesu abahezagire. Bomba dusangira amajambo y'Imana. Mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice 16 murongo wa 25. Igitabo c'ivyakozwe n'intumwa baragitazira amazina bagatena igitabo c'ivyakozwe na Mpwemu Yera. Ari n'igihe bagiha yandi mazina bati igitabo c'ivyakozwe n'intumwa ni kiraro. Ni kiraro c'ubutumwa bwiza kuko naha tubonera ingendo, naha tubonera dushikirwa natwe, naha tubona ubutumwa buva aho bwari bwashikiye bugafata imbibe bukajabuka ibiyaga. Kiraro c'ubutumwa bwiza. Imana ishime ko twashikiriwe. Dusome 16 rero ibice uriya murongo wa 25. Maze nko mu gicugu Paulo na Sila bariko barasenga baririmbira Imana, izindi mbohe zibumva. Isi ica inyiganyiga cane giturumbuka, bituma amatanguriro y'inzu y'ibohero anyiganyiga. Ako kanya inzugi zose ziruguruka, iminyororo ya bose iradohoka. Uwo murinzi yikanguye abonye inzugi z'ibohero zuguruye, asokora inkota agira yiyahure kuko yagira ngo imbohe zacitse. Ariko Paulo asemera n'ijwi rirenga ati ntiwigire nabi, twese turi hano. Ahamagaza imuri yitera mu nzu, ari mu gatengo k'ubwoba, yikubita imbere ya Paulo na Sila, arabasohokana arababaza ati bagenzi, ngwiye gukora iki ngo nkire? Baramwishura bati zera umwami Yesu urakira, mwe nabo mu nzu yawe. Amen. Ngaya amajambo y'Imana. Numvise Imana yemeye ko twovugana na mwebwe, afatiye kuri aya twumvise. Turaja gusoma n'ahandi kumbure, ariko ijambo ririmwo twokwakira ni ijambo rivuga ngo Imana yacu irakora mu mwanya wayo. Riragoye gutwara iryo jambo ga yewe. Imana yacu irakora ryari. Ako kantu rero mwogomba mukagacako akantu kitwa ngo agaki akarongo ryari.
hari abagomba kwikora mu myanya yabo, ariko si uko. Imana yacu irakora mu mwanya wayo. Haleluya! Uwo mwicaranye muborera ngo reka Imana ikore mu mwanya wayo. Haleluya! Emerera Imana ikore mu mwanya wayo. Yesu ashimwe. Izi ni inkuru muzi cyane. Mu mwanya wayo ngaha tudakubonamwo ibikorwa by'Imana bibiri yakoreye rimwe. Mu mwanya wayo. Paulo nga misiyoneri ajanye ubutumwa mu rugendo rugira kabiri, ari kumwe na Sila canke Silasi, amaze kuvana na Mariko na mwene data ntibari kumwe, uyu bari baratanguranye ubwa mbere, Barunaba. Hanyuma rero Imana irabakoresha kuko Imana ikora uko igomba mu gihe cyayo. Tudaciye kure tuvuge hahafi, ku ndwi yahera twaravuganye ngo Imana irashobora gutanga amaso atari mwene aya dufise kuko tutaraba kubiboneka, siko? Aragirirwa ubuntu rero Paulo mu bantu bagiye baramukurikira banye na ba Rudiya, aronka uyu mukobwa yari afise igikorwa cyo kuragura, kandi biriva ngo yari atungishije ba shebuja cyane, yari umukozi wa ba shebuja. Umunsi umwe nabonye umwana w'umwigeme ari mu myaka 10 nta 20 yari bwagere, yari bwashikane. Araza arambara ati ndakubwire mwarimu, yego. Ati we naho umaze igihe kirekire ngaha mu gisaganda gusumbya kukimenya ndaho. Ataharohero na Kiriri inzu zose ubona nziza nziza ndamaze kuzinjira. Ndi wewe ateko ndibigenze guta ati jewe ahandi umuntu nari naragowe ndabivuge mwene uko. Ati nagenda ngiye kubapfumurira umwana w'imyaka idakwira 20. None warabishobora? Ati jane naratiwe. Ni watiriwe he? Ati kugasomoka ha Mwaro. Ati jewe nari mfise abankoresha, ntiyabambariye, yambariye ko vyari bisigo. Mu gihe rero umugwayi aje, uko yabagwaye kose agahura n'uwo mwigeme, ivyo bisigo byaramubarira umuti aguye kuja kumuronderera akawumuha, kandi uwo mugwayi agakira. Niko yambariye. Amahera yayakirira ku rutaro, ntiyari yemereye kwakira amahera mu minwe, aho yakorera yayicarana n'urutaro. Umuntu wese aje amahera mwatse yacashira ku rutaro. Urutaro rwaguzuye amahera isaha 6 bari baramuhaye amategeko, yarakuramwe amahera y'ibiyeri 2 uwo mukobwa. Akagenda akanywa ivyo biyeri, agarutse agasanga gwa rutaro nta nifaranga nemwe ririko. Ayo mafaranga yaca yatwagwa n'ivyo bisigo, ikintu yari yemerewe gutora yari amahera y'ibiyeri gusa. Arakora ikibishe tani. Naho abantu bamwiruka inyuma ni inkozi y'ikibi. Ico gitwabonana rero yaramaze kugira gute gutunganya ubugingo yihanye. Niwe yambariye ivyo. Uyu mukobwa ngaha tubona muri Bibiliya, Bibiliya ivuga ngo yaratungishije ba shebuja, we ntiyaratunze, yari umukozi. Hanyuma ngo abonye ababene data Paulo na Sila n'abandi bari kumwe, ngo aca baje inyuma. Ijambo yagenda avuga yagira ngo agenda arasemera avuga ngo umviriza aba bantu bariko bababwira inzira y'agakiza, ivyo bababwira nivyo. Ivyo akabivugisha umunwa wamye uraragura, umunwa utihanye. Bibiliya ntimbarira iminsi
yabikoze mugabo ngo yama, bavuze ngo yama abigenza uko ababonye abana abantu b'Imana, ababuzuye mwamugera, abana bakozi b'Imana. Uyu munsi muhuye ati mbaye uyu muntu n'umuntu w'Imana, wabushe ngo amina, yamenye basha ko ndi umuntu w'Imana. Siko yabibonye, yarafise ayandi maso, aramureka. Rimwe, kabiri, gatatu, amajambo araye. Undi munsi ngo aradundumigwa ati umviriza, mw'izina rya Yesu muvemwo wa mbwemi humaye. Wa mukobwa ivyo ahora akora vyose acarata, akurikira Paulo na Sila. Bene amahera rero, bene urudandazwa, erega harya mu bintu byose abantu basanzara sibo bahembwa, hahembwa abandi. Nakuze bavuga ngo hari abantu bitwa bankore bagire gute, hajya abantu basanzara, abantu bakora bakaruha, mbere inkozi z'ikibi nyinshi nta kintu na kimwe baronka, bakorera abandi. Hanyuma rero bene amahera baca barababara uko ico barondera kw'inyungu kivuyeho. Uzohera garuka 16 muzobibona, nitwe turasomayo. Bati nta kundi uyu mugabo nta kindi twobafasha. Baca barabafata ngo bajana mu isoko. Bibiri iyivuga ngo mu kaguriro, mu isoko babashira abacamanza. Urubanza rwa Paulo na Sila ntigwaciwe nk'izindi manza. Ubundi abacamanza ntibajerwe gukubita, hariho abajerwe gukubita n'abajerwe guca urubanza. Kandi umuntu amaze gushikaho abacamanza bari atakubiswe ntiyabagikubitwa. Mugabe ibya Paulo na Sila byari bicuritse. Muri iyo soko bahageze, abacamanza bagatanga, nibo batanga kubakakagurira ko impuzu. Wewe warabonye umucamanza ataburira ko impuzu umuburanyi. Ni kuri Paulo na Sila gusa. Ariko kandi Imana iri ngaho yatekanye, yabiretse, kandi bariko baziriki igikorwa ciza bakoze c'Imana. Imana irareka barateka, irabire kuko nyene barabakubita, barasubira barabakubita, barabanoza. Mu nyuma haza itegeko ataba abagabo genda mu bapfungi, shira mu ibohero. Umurinzi w'ibohero ngo yumvise ivyo atoya, kubashira ko birasanzwe n'abandi bariyo, nukurondera ibiti vy'ingo vy'impatane nkagobeka y'amaguru n'amaboko hamwe batihindukiza. Haraho bavuze ngo baratorotse ngo Imana irabakura, genda bugarana ndababoha amaguru babe mu bahohera abiri, bohero ry'ibiti vy'impatane n'ibohero ririmwe abandi bisanzwe. Waje carugara yabakubise banutse. Twabaye ngo dufise Imana ikora ryari mu mwanya wayo. Haleluya! Womenga ico gihe Imana sinziri, haraho uba mu bintu ukamenga Imana ndibaho. Irabaho, ifise umwanya wayo. Amen. Paulo na Sila rero ego bakubiswe, ego baboshwe, ego bari mu zindi mbohe, ariko mu kintu bakubise ntibashikire, ikintu baboshe ntibashikire, imhemu yabo ntibashikiriye. Yesu nashimwe. Hariya mu mhemu rero, naho amaboko ari mu mpatane, naho amaguru ari mu mpatane, naho bariko baravirirana, naho bari kwipupfura aho batakomeretse, hakomeretse amaraso ari karava, ngo baca batangura kuririmba bashima Imana, izindi mbohe zibumva. Batangura kuririmba basenga Imana. Egome ntidushobora kumenya ngo mbega baririmba gute, ariko bariko bararirimba. Sindabinze ko bavuga bati ntaco mwami Yesu, nubwo turi ngaha kazi murya mukobwa yakize, ntaco. Amen. Munyuma rero rekagere ku mwanya w'Imana nawo. Umwanya w'Imana ushitse abantu baraceceka. Umwanya w'Imana ugeze akagaye karahera. Umva, umwanya w'Imana ugeze
agakengegwe kavaho. Iyo umwanya w'Imana ugeze abanyenkomezi barabunda. Imana iraseruka rero, baza bumva icambere nyamugigima. Imana ntiyiriwe iraza muri iyi minsi, ndiko ndavuga ndumva mu mutima ijambo ribara ngo twakwirikiye Imana ikora, ariko ntitwakwirikiye Imana ivuga gusa. Hari abantu bayerera ngo ngiye kurondera Imana ivuga, nzoguma jewe ndondera Imana ivuga igakora mu mwanya wayo. Haleluya! Ngo Imana iravuga, none yakoze iki? Ngo yakumenye ngukuri, none yakiyikora iki? Ngo ya Imana igira gute? Haleluya! Ndagomba Imana ikora naho yo bicecetse, kuko biramenyekanaga ntibinyegera. Nyamugigima ntiriwe iraza, oya, nimba yafyonze he hariya mu ijuru, nimba yagenjeje gute? Nyamugigima ngo gigigigigi y'amatanguriro y'abohero ngaho imiryango we irugurutse, ya minyororo ku maguru vutagufutagu. Ngabo rero baridegembya, bari muri ya ndirimbo, bari muri kwa kwisengera Imana. Manura emwe nimba bariko bararirimba bagiye babona ya minyororo ikorotse, ibohero ryugurutse, mbega bavyifashe mu gute? Ngira ngo baciye baduza amajwi cyane. Ngo ariko izindi mbohe zarabumva baririmba, ariko ntizamenye ivyabaye kuko ntivyari vyabo. Amen. Hariho ibintu abantu babamwe atari ivy'iwabo, kandi atari gwaho birengana ubona ndumenya n'ivyari vyo. Yamajambo yaranezereye cyane. Wa mugabo yabashirayo, wa murinzi w'ibohero, namwe nimwiyumvire. Erega abagabo subirayo hari hepfo mwabisomye murabibona, ahantu baronkeye indirimbo n'amasengesho kandi hakuguruka ntihabona, hari mu mwiza, nta tara ryariyo. Hari aho umuntu aba mu mwiza mengo ntihabona, ariko Yesu abahabona, kuko Yesu n'umuco. N'uwabari mu mwiza bose Yesu niwe muco. Umviriza, reka rero wa mugabo agira atya, abona imiryango iruguruye, ati imbohe zagiye, kandi mu yumvira ko bagiye. Paulo na Sila ntibarimo kuko bari bapfunzwe mu bundi buryo. Ego hagiye babandi bari bapfunzwe mu bohero gusa, ariko bamwe bari mu biti, mu mbatane, mu minyororo naboshe, bo ndazi bararyamye. Mugabo imbohe yari yose yagiye, nta kundi baca bandangitsa ngo aca hakira inkota, niko birivuga ngo yicumite ntibigora mwica nabi. Paulo na Sila rero batumviriza, sigaho ntiwigirire nabi. Hari abantu bigirira nabi, reka kwigirira nabi. Kunyuranya n'Imana n'ukwigirira nabi. Yumvise ayo majwi ati twese turi hano, ikimbira ko hatabona ngo acariruka ahamagaza imuri, amatoroshi, ibintu byo kumurika, harakwiragira mu ibohero, asanga bose barakwiye. Yesu nashimwe. Ngira si yatumagizwa ati ndahatswe, ngo acaragenda n'imbere ya Paulo na Sila arapfukama. Bagenzi, we wa Mana, hageze mu mwanya wawe ibintu birahinduka. Uwamye arabakubita yababoshe, acarabagira bagenzi. Bagenzi, none Imana ntiyamaze gufata ijambo. Bagenzi, nkoriki ngo nkire? Mu yindi mvugo, naho nababoha, erega nari narapfuye, niyari jewe, nari kiziga, nari umuhisi, nkoriki ngo nkire? Nimwe mwomba arico nokora ngo nkire? Bati ico okora ugakira kiroroshe. Izera umwami Yesu, mwe nabo mu nzu yawe mwese murakira. Abasomye haga twagarukirije ngo yaciye abajana muhira, hamwe hose yabakubita niwe yabasomoye umuti, utwo kurya, madateka gacayi. Abakozi b'Imana ngaba
kare barabagesera none imana yatanga ega imana ifashe ijambo ibintu bica bihinduka. Haleluya! Abari abasi baba bakunzi abaguhemukiye baraguheka. Mu mwanya wayo uvyita gute? Navuze ngo akoze ibintu bibiri. Ubwa mbere uyu mukobwa wewe imana yamufashe kumukura mwibohoro yari arimwo ry'ubupfumu atangorane ndende habaye, ariko muri rwa rukundo rw'Imana oya uriya mugabo acunze ibohero nta kundi wo mushikira mutabanje gukubitwa. Si uburyo bumwe Imana ikoramwo kuri uyu mukobwa mu izina rya Yesu Umunyanazareti muvemwo. Umukobwa ati ego yarakumbagaye bagasenga bakegeranya ntumbaze mugabo kuri uyu acunze ibohero vyasavye ko impuzu za Pawulo na Sila zitabugwa, vyasavye ko bamaramarizwa mu isoko, vyasavye ko bakubitwa, vyasavye ko babohwa. Ariko intumbero y'Imana byose vyabaye Imana ibona, ariko ataragera kwishika ku ntumbero she kundundura. Mu nyuma rero imaze kuza n'uwo muntu yarajejwe ibohero, Imana iramukiza iramubohora, ibohora abantu babiri mu mwanya umwe mu buryo budasa. Uhoraho ahabwa icubahiro. Daniel urabona iyo umuntu asenga hari iby'Imana ikubarira. Umusiguzi w'ejo aha yarahaciye andiko mutima rero ko ari iby'Imana yari yamana Imana ndasavye umukatishe ntagende hamwe jewe nzoca kandi Imana ikirabinkorera. Uraza kumviriza wewe wari ngaha rero. Soma 3:21 kugera kuri 24. Daniel 3:21 kugera kuri 24. Nuko baboha abo bagabo uko bakambaye imyinjiro n'amakanzu n'imitamana n'izindi mpuzu bambaye, babaterera hagati muri iryo tanure ry'umuriro uhinda. Maze kucagezwe c'umwami cyari kibiriraho kandi itanure ry'ikibengebenge kandi umurongo wa 22. Maze kukishagezwe c'umwami cyari kibiriraho kandi itanure ryari kibengebenge rwose, bituma ibirimi by'umuriro vyica abo bagabo bari bateruye Shaduraka na Meshake na Abedunego. Nuko abo bagabo batatu Shaduraka na Meshake na Abedunego bagwa hagati muri iryo tanure ry'umuriro uhinda uko bakaboshwe. Ndiyongera 24 ndahagarara gatoya unamuka gato. Ntawuja muri izi nkuru ndende murazizi. Inama iruzura irondera Shaduraka na Meshake na Abedunego. Inama iruzura. Hari abantu bagira inama zitari zo zuzura ntihagire ico zishikako kandi zuzuye. Shaduraka na Meshake ko babareze kandi nabizigira ngo nimwega jewe sinaravye jewe ndi umwami burya ngo ntimwunamye mwibagiye mwihenze mwabigize bigirankana hamwe ngo tuge tugirindi tu mugaca bugufi bizoba ari vyiza mukaguma muhagaze itanure ngirirya none iyo Mana yobakiza mu bwoko gwanje yobiyahe yo batumviriza ntimirigombora nasubiramwo ngo iyo Mana twe tuvuga iriho ishobora kudukiza mu bwoko kwa mugenzi kandi naho bitobuko ndivyo kunda nitwose ngishushanyo uhagaritse uburake bw'omame ngo bushobora ziriringa ari fata abagabo wewe umwama gutumye akakwizigira ngo fata abagabo wibaza ko ababafashe bari bameze gute para masimba kugira ngo banezereze n'umwami abone ko bafise abahizi. Hari abantu bitonesha babatarukirako. Bibiliya hajya twageze yavuze ngo abo bagabo uko bakambaye mwitonde yemwe. Erega haraho umuntu atitonze umengo barabajanye babaterekayo oyaye barababoshe. Nivyo bintu muri Bibiliya dusanzwe dusoma zimaze iminsi
hari indimi bagiye barakoresha atari kirundi kuko nk'umwinjiro nahoze ndaba muri izi basubiyemwo bavuga ngo ni inkofero ariko bazumurundi umwinjiro icari cyo ntamenye icari cyo umwinjiro ni giki inkofero amakanzu imitamana uko bari bakame n'izindi mpuzu bambaye ntibazibambuye baca barabatekera neza abantu bazi gutekera ngo baca barabaterera umuntu batereye niyatohwera yovunika nta mpuwe bari babafitiye kubera iki babatereye uyo muriro wari ufise ibirimi bigera kure kuko nabene kubaterera murabona ko ari bo bahiye yari imbeya zigera kure mugabo ko bari kwiteko ry'umwami bagire gute baremera nyene bagende naho bazigiye ntaco Kazima Shadura Kanameshake baguyeyo barabaterera ngo baca bagwa muri wa muriro uko bakaboshwe bakorokerayo. Amen. Inama zabaye Imana ibona, igiti cyashinzwe Imana ibona, itanura ryateguwe Imana ibona, ariko umwanya wayo ntiyari bwagere irabareka. Iyo Bashadura kabashinga intahe Imana yarumva ariko irareka ntiyashizirirwa ngo yango abana banje ngo ntiboja mu muriro ngo yango ntibikunda. Inzira niyaca no mu muriro uzobumbwa n'ubu ntubwanje bwinshi imbeya naho zizokubabura nzoba nkuvugutiye nguzurame. Shadraka Meshaki Abedenego muri ryo tanure ibyo ntoshirako ntotahura uyu muntu agira kane afise ishusho y'umwana w'Imana. Emwe nimba bamusanzeyo, nimba bahuriyeyo, nimba yabasanzeyo, Gerardo ntubimbatse urabaza Bibiliya mugabo icyo tubona ngo bariko baragendagenda muri iryo tanure kandi ataco babaye, bariko baragendagenda none ugira ngo twiyumvire nk'abantu none bagendagenda nk'ibiragi kandi bari kumwe n'ishusho y'umwana w'Imana. Oyaye Shadraka na Meshaki na Abedenego sa muri ngaha ego aha murabona ibyo murimo sigaha twadamwe mugabo ngo baraha bati nimurabe ya minyororo babohesha iri heya ntayo tubona. Erega magerageza ku bantu b'Imana nayo kubateka ururingo yibarimwo. Haleluya! Ku bandi barahiye mugabo bobo umuriro washoboye iki ibintu byari bibaboshe biracagagurika baridegembya. Ngiraho namye niyumvira ndiko nasoma y'amajambo ni Shadraka na Meshaki na Abedenego y'Imana batabara batarawujamo hari cyo bari bahomvye intahe. Erega harageze igihe bavuga terega twebwe no mu muriro twagiyeyo. Erega twamye mu muriro sivyo dusoma gusa mu nyuguti twamye mu muriro. Imana yaje gukora rero umwana ishusho y'umwana w'Imana agira kane. Nebukadineza aravyatura hajya twari tugeze arababaza kuri 25 ati hemwe mwabaganwa banje mwabantu babishikira banje mwabahizi banje mwege turi kumwe twagiranye yanama mbega ntitwashize y'abagabo batatu baboshe. Reka twungura amajambo naho tutayabona yanditse atajya bagira ngo ntibajayo none ntibaroyeyo none ntibahiye reka mugenzi barawe ubwira wabeshe barazobasubira n'abandi bazokwigira bijya bigira ni harya nyene ateka ivyo muvuga Jesse ivyo ndimwo muvuze ngo bahiye bamwe biwacu gusa nibo bazige. Ndabona abagabo 4 batatu bariko baragendagenda mbere ugira kane
amen. Ugira kane ntasa nabo, afise ishusho nk'iy'umwana w'Imana, akaba utacupfa n'Imana. Ndagufitiye ijambo, hariho mu byo urimwo ugira kabiri impande yawe. Haleluya! Hariho ugira kabiri, mukaba muri umugore n'umugabo muri mu ngorane, reka kweraguza, hariho ugira gatatu. Mu mugwi mukaba muri ijana rema ataco mupfa n'Imana, harimo ugira ijana na rimwe. Oh, hariho ugira kane, ishusho yiwe ni nk'iy'umwana w'Imana. Sindi jonyene, hari undi duhagararanye hano agira ka. Haleluya! Ni muri mwenyene, ni turi twenyene, igihe ataco dupfa n'Imana, turafise ugira kangahe. Umviriza re. Ya haleluya! Bakozi b'Imana rema, turafise uwo duhagararanye. Nari ngomba kuvuga ahantu bavuga ngo reka abapfundikanye nawe upfukame, agatu gatekeye amahwa karimena bizopfunduruka. Bapfundikanye nawe upfukame, bafurugute nawe upfurura ingabire y'Imana yake muri wewe. Haleluya! Dufise Imana ikora ryari mu mwanya wayo. Nebukadineza arahamagara Shaduraka, Meshake, Abudunego, basabye Imana nzima, nimusohoke kandi harya ikizira kiraziririzwa. Ko atahamagaye urya gira kane, ko atahamagaye ugira kane, yababonye ari bane, yahamagaye abo yasizeyo. Haleluya! Uwo atasizeyo ntiyamushobora, namba yasigayeyo, niba yisubireyo ya Java, ntumbaze mugabo ntiyamuhamagaye. Kandi ahubwo niyo yarakwiye guhamagara ati nguntabare nagize ingorane wewe mu muriro. Abaheburayo 12:29 bava ngo Imana yacu n'umuriro umeze gute? Tango. N'umuriro unesha iyindi miriro. N'umuriro wanesheje umuriro wa Nebukadineza. Haleluya! Aba bantu b'abanyamahoro rero batihora, baca barasohoka n'umunezero, baritaba uwo yabahamagaye Nebukadineza. Ngo abami n'abaganwa babaja korera, baca hirya baca hino, basanga uko yavuze bariko baragenda bataboshe. Ya nkofero basanga ntinuka, umushatsi ntiwababutse, ubwo ntibwahiye, impudu naco zabaye, zunguruka barabinukiriza, nitunuka turi ku buntu bw'Imana turamota. Haleluya! Turubumate kubakira, turagacuku kubahwera, kubapfa, kuba nk'umusaraba. Acaravuga Imana ati umuntu rero yemega azosubira kuvuga nayo Imana Shaduraka na Meshake na Abudunego, asha no guhimbagwa ngo kubiri ivyabo bazoca babitora, kuko Imana nabonye iratandukanye zo nari menyereye, kuko ubugikiza ndabona ntazindi Imana nabona zibikora. Turafise Imana ikora ryari. Twigiwe imbere gatandatu, Daniel gatandatu. Ndacaraho nararose ibintu muri iyi minsi, ndiko ndasenga Imana, nararose ibintu bishasha. Ya narabonye amajambo akomeye, none aya yahora nganye. Gatandatu umurongo wa 4. Maze babakuru n'abaganwa bahera ko barondera urwitwazo rwo gurega urwitwazo rw'icoborega Daniel ku vy'igihugu, ariko bamubura ko urwitwazo na rumwe canke igitiriganye, kuko yari umwizigirwa, ntaboneke ko amafuti canke igitiriganye na kimwe. Murongo wa 5, buke abo bagabo
baravugana bati nta rwitwazo tuzoronka kuri Daniyeli shiti turonse mu vy'ivyagezwe vy'Imana yiwe kubera ko vyoba birebire. Tarukira kuri 16 nuko umwami apfa kubigera bazana Daniyeli bamuterera mu rwobo rw'intambwe maze umwami abwira Daniyeli ati Imana yawe wamukorera iragukiza. Maze bazana ikibuye bacubika ku munwa w'urwobo bagihoma ku ishashara ayidomamo ikimenyetso ciwe bwite n'ikimenyetso c'abaganwa biwe kugira ngo ntihagire igihinduka mu vya Daniyeli. Nuko umwami asubira mu ngoro yiwe akesha ijoro adafunguye atani ivyo kumunezereza bamuzanira ntiyaruha agoheka. Ijoro rikeye mu mutwenzi umwami aravyukuruka agenda yihuta aja kuri rwa rwobo rw'intambwe. Ashitse hafi ya rwa rwobo Daniyeli yarimwo ahamagara n'ijwi ry'umubabaro abaza Daniyeli ati yewe Daniyeli musavyi w'Imana nzima mbega Imana ukorera na ntaryo yashoboye kukiza izo ntambwe? Maze Daniyeli yishura umwami ati mugenzi nyagohoraho Imana yanje yarungitse umumarayika wayo azibira iminwa y'intambwe ndaco zankoze kuko nabonetse imbere yayo ntagira igicumuro kandi nawe mugenzi nta kibi nakugiriye. Maze umwami aranezerwa cane avuga ko bakura Daniyeli muri rwa rwobo. Nuko Daniyeli akurwa mu rwobo nta nagakwabo kabonetse kuri we kuko yari yizigiye Imana yiwe. Maze umwami avuga ko bazana babagabo bareze Daniyeli babaterera muri rwa rwobo rw'intambwe bona abana babo n'abagore babo zibasamira mu kirere zibajanjagurana n'amagufa yabo batarushe bashika no hasi mu rwobo. Imana idutabare. Mukazokumva inama nta gishasha kiriho zamyeho inama zibibi. Daniyeli yabaye umwe mu bagabo batatu bakuru bashizweho n'umwami Dariyo. Ingoma Nebukadineza imaze kuvaho ingoma y'Abaheburayi ivuyeho haje y'Abaperesi n'Abamedi. Uyu Dariyo rero acarahindura ibintu. Nebukadineza yagomvye ko basenga igishushanyo mugabo abantu biwe baramuhenda bati wewe tukurabiye ngene udutwara wewe inama yujuje abakuru bose twegeranye kuye wewe kandi twagira inama urimwo tugushikije twaravye kuri wewe tego imisi 30 kwezi kuze guhere atawundi muntu numwe asenze yindi Imana atari wewe. Ariko hariya twasomye ubwa mbere muri abo batatu Daniyeli yari yagiyemo kugira ngo umwami aronke amakori begeranije mu gihugu atana kimwe yahomvye. Mugabo babiri bakorana na Daniyeli bagomba kwiba babura aho bayacisha. Daniyeli ababera ibamba bagiye inama akanka batuye umugabo twomureze ku mwami nta kosa agira n'umwizigirwa ku vy'umwami ntitumuronka. Baraje inama azoduva ko ryari ngo twibe. Urumva izo nama nariko ndasoma yambaye njamusanga ukabona umuntu ari umusuma urazomucakure no kukwica yo kwica. Haryo umusuma ntatandukanye n'umwicayi. Ya muraza kubona muri aya majambo bigende gute ngo bariyumvira toya turabitoye. Daniyeli arakunda gusenga turamuzi rero tumutege mu vy'Imana yiwe. Icoma mu vy'Imana yacu tugafatirwa muri vyo. Ntitufatirwe mu busambanyi, ntitufatirwe mu busuma, ntitufatirwe muri vya bintu byose bibi, mu bupfumu, muri ibi na biriya. Mukabore goya ntibadufatireyo ngo nakamufatiye mwibara, nakamufatiye mwihoteli, nakamufatiye hehe. Oya tugafatwa mu vy'Imana yacu. Ndakwipfurije gufatwa mu vy'Imana yawe. Mu bindi bakurondere bakubure. Haleluya. Bararondera barabura bacawushiraho ivyagazwa atarakunda gusenga. Reka tubwire umwami ko twamwiyumviriye ko ari we tuzohora dusenga ntaza kuvyanka. Abantu turabazi barakunda icubahiro. Cabaramushikira tisegaba inama yegeranye
isanga yakwiyumviriye ko nyakubahwa uri umuntu mwiza, turavye ibyo ukorera igihugu ukwiye gusengwa. Umwe ati jewe Dari atego ega se wavyirondereye ikibi no kwirondereye icubahiro mbwa abantu bakiguhaye ingorane iri hehe? Sitwe twavyiyumviriye ne wavyiyumviriye none twemerere imisi 70 apana umunsi umwe, imisi 70. Umwami ati iryo tegeko niryo cyo cyumviro mwavuze zanda bisinye ikidodo ngo mwa baturafashwe. Nukuvuga adoze ikidodo cyo kumwiba wenyene ngo nico gusengwa kandi ari cyo kumwiba. Aho hantu murahumva? Adoze ikidodo cisha Daniyeli abasuma bamwiba bakaronka aho baca. Hari abantu bihuta gusinya. Itonde kwemeza ibintu ningo gitonde. Hanyuma rero Daniyeli ngo arabimenya ati cacete casinywe kandi hajya ntaho ndikirondera jewe. Ndagomba rero kwerekana Imana yanje. Ico gihe cyose vyakogwa Imana yari ngaho ntaja munemwe ari kiravuga Imana. Ngo baca barazinduka, bazindutse ati aho ntituja kure ni kwa Daniyeli. Ego turondera nta wundi agira ivyo. Wofatwa muri ivyo vy'Imana ndi atari Daniyeli nyene. Ngo basanga ari karasenga. Baramwikingira. Bongera basubirayo. Basanga ari karasenga. Baramugenzura kumugura basanga naka. Ngo amadirisha ya Yerusalemu yari yuguruye. Gatatu ku munsi. Sindabizi ivyo yasenga ati Imana ibapfundikanije je ndapfukamye. Pfundurura. Iberiko barapfundikanya. Baca baza gutanga raporo bati yewe wa muntu arafashwe atakubara atakubaha turamubonye. Ati ninde n'uwo muntu? Ni Daniyeli. Umwami ati yo ndikoze munda. Ni Daniyeli wa mwitsigigo wanje yambabara agira hwere aja mu kinogo c'intama atego atoye none gerageza murabe gere mwo bihindura bati mutama witonde. Aha rero mu vyurekeramo icagezwe c'abamedi n'abaperesi kiratandukanye n'ic'abakarudaya. Ivyasinywe ntibisinyugwa. Mitende wavuga uti nibamukureyo ujeyo. Uwo munsi ntivyasa nacega bambwira ngo bagire bamusengega. Amategeko yari yamaze guhinduka. Siko bigenda. Arajayo kiratsa uroyeyo. Bibiliya imbarira ngo aho tutasomye ngo yahereye ico geco mu gitondo yihambira kugeza ku mugoroba ngo arabengene yo mukiza mugabo biranga. Hari ivyo uzokora ukagira ahantu ugarukira wewe. Urafise akarimbi naho wohenda abantu. Hari akarimbi utarengana. Hari abantu bitwa babitumwako bagahenda abantu. Hari akarimbi we utarengana. Basi aramusezera hageze ku mugoroba ati mugenzi Dani ivyo nshobora nakoze biranga nk'umuntu genda rero y'Imana yawe. Amen. Uhora ukorana ntaryo Dani genda iragukiza. Dari yaramenya ngo hari hindi Imana iyo gusengwa imurengeye kandi ikora hageze mu mwanya wayo. Ngo baca bafata kwagobo nibuye barahoma nishashara barugara. Ngeze aho rero nabonye ibintu bitatu. Icyambere bene kumurega baraye mu munsi mukuru. Bari mu munsi mukuru wa Mugesera aratuvuye hejuru. Aragiye tukibona. Nawe nundahinda zari zararotse ziza kuja habona. Aratuvuye hejuru tuzobirya. Abo ni bamwe barega barondera ibyo bapfundikanya. Baraye mu munsi mukuru uwo n'umugwi wa mbere. Umugwi wa kabiri umwami yaraye mu masengesho yo kwisonzesha
mbere adasinziriye ku ruhande rwiwe ngo bamudaniye ivyajya n'ivyanywa atigiza hiyo akesha ijoro atariye kandi atanyoye iryo joro ry'amasengesho y'umwami kandi atari yateguye. Abo ni babiri. Daniyeli Imana igomba gukora rero. Daniyeli hari yari mu bwoba bw'intambwe siyo nari n'abari ico gihe ntawagiyeyo atari Daniyeli ntawagiyeyo ngo agaruke. Daniyeli sindabizi kumareka mbwira ati Daniyeli tekana namye niyumvira beneda rega haje ibintu Bibiliya ni yinyene mugabe ibintu biguma biza mwari bishasha bebasha muri abantu nonesha nde genda abonesha muri bari abavuga butumwa bagufi nka jeyo ingo nawe yoba wewe yaravyihanganira uyu undamugize intambwe siko hanyuma rero je bananye mbaye umumarayika kandi siyo ntambwe si jewe ngomba two dukorera Imana kuri Daniyeli. Rero ico nabonye mu ico kintu none umareka iryo joro nawe umareka caraza azanywe n'Imana ngitswe n'Imana acagenda ku munwa w'iyo ntambwe agira gute arugara kandi we ntirirwa agira mwenuko cengize mwenuko agati kuvubu harashonye urasubira kuguruka none genda wicarire bwarinze bushare intambwe zimeze ngo kandi zigizende kandi hagi intambwe abazibonye iteye ubwoba yasamye ubonye arya menye umutima uraranduka mugebeze mwe nuko mbega hari ugwamo ariko ruravuga aho hantu ngo Daniyeli wamina ngorema ivyo ntivyari bikenewe hari yakenewe Imana ikora byari mu mwanya wayo iraza ifata wa munwa irugara barararana bwa bwoya harabaga ngo urumva ngo yirariye ngo mu birengeti mu kinogo harakenewe uburengeti gayeme ntiyasanzwe hari indugumba yaryamye aho nyene nta kundi yagira hanyuma bw'icomo na coco amaze kubona iyo minwa yugaye birashoboka umureka mugati urasinzira ngaha ko wanyemangiye ukemera gusenga Daniyeli izi ntambwe nta nimi gukorako zirashonje iminwa yabo ugomba uhindukira urabe ziratekanye kandi mwirugaye sinzira none Imana iguha itiro uwo ari kwa kaninde Daniyeli arasinziriye umwami arayicaye n'abasengesha kwisondesha bamwe bamurega bari mu minsi mikuru reka rero yikorera ikintu mu mwanya wayo buce mu gitondo umwami ati ndagiye bati umwami yaparanganye yemwe uroye ati kumva ngiye kuri yamva ngire ngende none umwami agenda wenyene kirazira ingabo abari hafi abaganwa bamuji inyuma n'ababandi na bamwe bamurega bagiye bajanye gati kuko bari mwabaganwa aterekaze kumara umwanya none ntikaraye kapfuye kadapfa siko ni gapfe kadapfa siko nikaraye kapfuyeho none ego nivyo bago ariko umwami areka aratumwanya kweli ari umwami kumva ati yawe Shaduraka yawe Daniyeli musavye w'Imana nzima mbega ya Mana yawe harukorera yashoye kukuzigama muri izo ntango naco wabaye ndagusavye uje mu vyiyumviro by'abo bantu bari ngaho Daniyeli atarishura ariko umwami intambwe naho twese twogira rimwe zoduheza akagabo kamwe n'amanyama yako ngo gafise Imana none kwitakabujiye ko kajayo none izarezi gahekenye bazabumva ngo ego haleluya umumarayika wayo yarungitse yamanutse azibira iminwa Imana yarungitse umumarayika wayo azibira iminwa y'intambwe naco zankoze ko
naserutse imbere yayo ntagira igicumuro, nawe imbere yawe nta kibi nagukoreye mugenzi. Garuka muri ba bagabo. Tansiyo yagarukiye hehe? Uwavuze niwe, n'ikigereranyo n'ibiki. Batingo sabona raje. Amen. Turafise Imana ikora ryari mu mwanya wayo. Ibyo itarakora ntirabironkera umwanya. Umwanya wayo ugeze izobikora kandi nawe uzobibona. Haleluya. Samareba nitwizeye amareba, samacenga, sibigereranyo, ni Imana ikora mu mwanya wayo. Umwami ati kweri sanze bya bintu byoroshe. Icyagezwe cy'Abamedi n'Abaperesi ntigihinduka. Uwaciri ubwo gupfa arapfa. Icyagezwe cya databuja Yesu yaduhamagaye kirahindura icyagezwe cy'Abamedi n'Abaperesi. Umwami ati sawa, ehe rero bamwe barega Daniyeli muri he none. Erega kujegera ntuvyizanira birizana, bivana n'umwanya urimwo. Urajegera nyene, urajegera, barajegera baraza. Atumviriza rero, Daniyeli yarayo wenyene kandi yagarutse. Jana n'abagore n'abana banyu muje muri benshi, mwamukubiteho muce migarukira. Nsanze bararayo bakagaruka, genda hoki manuka. Mbega baragarutse kandi inkozi z'ikibi zikwegera umuryango wabo. None abagore bari babatumye ayo magogwa kuza kurondera guhamba Daniyeli, abana bari babatumye mugabo naho batabatumye, amagogwa yawo agenda yugaye ingo zabo zigisigara ari umusaka. Bajana n'abagore babo n'abana babwoze basamira mu kirere batiriwe barashika hasi. Bibiliya imbara ngo ico umuntu ageramwo nico nawe wazomusubirizamo. Ico utagomba ko umuntu agukorera nawe ntukimukorere. Ndagomba dusenga Imana. Umuntu arashobora kuba mwibohero ry'ivyaha. Kujya kwa barya bakobwa mukobwa twahereye ko nuriya muntu umurinzi w'ibohero bari mwibohero ry'ivyaha. Hari ibintu wabayemwo bitanyiganyiga kuri wewe. Kumbura umwanya wawe n'Imana wobaru. Haleluya. Twunama imbere y'Imana. Ndaguhaye kaze. Imitwaro turabijamwe hanyu, ariko ndaguhaye kaze kuri iki. Uvuga uti jewe ndumva umwanya w'Imana kuri jewe wobarunye. Eka n'uyu nyene ndumva amagogwa nagize, ndumva hanu Satani yanyugaraniye. Ndi mu muriro w'ivyaha, ndi mu ntambwe z'ivyaha. Ivyamagaragazwa ni hanyu, ndi mu minyororo y'ivyaha, ariko Yesu arashobora kwicagagura iyo minyororo y'idegembya. Oh haleluya. Ibisigaye n'igikorwa canye ni ijuru, nihogwa sici wanje, kogwa cijuru, kogwa cha databuja, cyo kubohora, cyo gucagagura imigozi y'umwasi, cyo kubohora abantu bakidegembya bakava mu buja barimwo. Yesu akabatabara, Yesu agutabara, Yesu aguserukeko. Oh haleluya. Fukama mugororotse niho haguka. Fukama mugororotse muce mwigirwa imbere. Fukama mugororotse mwigerane. Fukama mugororotse mwegerane. Mwari bamwe baracariyo bishe, bamwe nibazi hano. Gira ingo.
dufise imana ishobora gukora mu mwanya wayo, iriko irakora nta muntu ayigiramwo, nta n'uwibaza ngo ibyo ukora ni biki, ntinakubaza ngo mbega ndabigenze gute, oyaye irazi ingene ivyigenzereza. Ariko kuri uyu muntu ayemereye, uyemereye ashobora kugira icyo ugukoreye muri kino gitondo c'uno munsi. Pastor Juste, ingo usengera aba bantu. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagukengurukiye kuri Mana yo kwizigirwa, kandi igihe kigeze ukora ibikomeye, abari barushe bakaruhuka. Saha yawe igeze Mana, ubohora abari baboshwe bakabohoka. Turagushimiye, turagukengurukiye ku mwanya wawe ugeze, abari bararirimba, none ngaba baraje barapfukamye munsi y'umusaraba. Babandi bari baruhijwe n'amagorwa yo mu mutima y'ivyo bagenderamwo bitaguhimbara, vyabatandukanije nawe, baraciye bugufi. Ubaharire, ubagirire imbabazi, amaraso yabeze, ubuhagira ubuhumane bwose mu izina rya Yesu Kristo, ubatunganye ukundi gusha. Haleluya! Wa murinzi w'ibohero aravuga ati nkora iki? Baramubwira ngo niwihane nawe mu nzu yawe. Mwami, ko bahisemo kwihana mu izina rya Yesu Kristo, bahindurira amateka, bagirira imbabazi, bahereze kunesha ibyahora bibanesha, ibyabahagarara imbere mu izina rya Yesu Kristo, bisenyuke, babone ukugira neza kw'Imana, babone imbabazi z'Imana, babone ubuntu bw'Imana, umuco ubarasire. Haleluya! Bagenda ritara ryaka no mu bihe by'amageragezwa, no mu bihe z'intambara. Mwami Yesu Kristo, ubahereze guhagarara nka Shadraka na Meshaki na Abedenego na Daniyeli arahagarara naho yabona ubwoba bw'intambwe. Haleluya! Mwami Yesu baharire, mwami bagirire imbabazi, ibyabaca ivutu bigatuma bahemuka kuvyo bari baremeye, bigatuma banyerera kuvyo bari baremeye, wongera ubahagarike, ubagirire imbabazi, ubambike inkomezi, bave hano ari bikoresho wahinguye kandi wateguye ugiye gukoresha ivyo ugomba. Tubasengeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. None rero Yesu nabakorera ibyo mugomba ko bakorera mu buryo bw'umutima, nk'uko ijambo ry'Imana ryavuzwe. Rero amasengesho agira kabiri ni kure y'aba bantu ataco bapfa n'Imana. Namwe ivyo mwapfa wabitunganije ntaco mugipfa nayo, ariko kandi bishoboka hakaba ryo Satani yateguye gushira imbere yawe bivanye n'umwanya urimwo n'ingene wanse ivyo abadayimoni bagomba ko wemera. Ibyo bikakuzanira bamwe, harabazanirwa kwirukanwa ku mashure, gutwarwa amanota ku mashure ko banse guhemuka, gukugwa mu kazi kubera ko banse guhemuka. Ivyo ni ibintu Satani ashobora kuzana bikazanira umuntu ingorane, kandi aziziki kugororoka. Hari abantu mufise imitwaro igereranywa n'umuriro canke intambwe moba murimwo, ni ingwara mbega, n'amadeni mbega, ni kuvyara, kubugumba, ni iki? Ikintu cose wumva ugira uti jewe uyu munsi birashoboka, Imana ndumva, ndavyumva muri jewe, udaguhakura kuvyumva, ndavyumva muri jewe, uyu munsi ni wiwanje. Uhaguruke tugusengera Imana. Yesu akwishure, Yesu akwishure. Pastor Alexis ingo ari uri kurafasha kurorera, uramufasha. Mana data wa twese uri mu ijuru. Haleluya. Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Taki. Raira. Raira. Hallelujah. turagushimiye mana aba turagushimiye kukiri kuravuga amen amen urakoze nyakuba iki gihe n'igihe kigoye bantu b'Imana bagenda bihebura shengero ry'Imana rigenda ryihebura abadayimoni bagwiriye badayimoni nyabihebuza bereka ishengero ko batakigira umutabazi ariko turagushimiye urashari ku ijambo ryawe ngo naho woba mu muriro amen 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 uzonsangayo bize bituma udasha n'inzuzi zuzuye naho byoba ibiyaga ntibizoshobora kukuntwara naho bizoba bigeze kure ariko ndi Imana ihoraho nzoba ndi kumwe nawe urakoze Mana turagushimiye ko Bibiliya ishinga intare ngo abene data bagarukanywe nk'abazutse bavuye mu bapfuye bashitswe ko n'igihe c'Imana mu gihe cayo Imana ikora Imana itabara Imana ikiza Imana itembagaza agasuzuguro Imana ikuraho ubumuga Imana idirukana indwara ikanesha abadayimoni kandi Imana ihembura imitima haleluya Imana ihembura imitima Imana ihaza abari bashonje bagahaga batagira ibyizigiro bikagaruka urakoze Mana turagushimiye uguteba kuza kwawe Yesu n'iri jambo ngugomba ko twese twihana abumvise aya majambo Mana yongeye kubagendera ibihe byabo byongeye kuba bishasha turagushimiye kuba uyu munsi wo gukirizwako kora igitangaza rero tabara abantu bawe mwemu w'Imana yarakamye kubw'uko kwihebura ngo Imana ntigikora nka kera bantu bafise ubwoba bahagarikizwa imitima no gupfa ariko ntibakibabazwa no gucumura ababesha barabesha abadendereza bakadendereza Mana wewe Mana ukiri kuravuga kufise igihe ufise umwanya wawe n'uyu fasha aba bantu bawe bongera ubagiriye neza imitsi yishire kw'inyama amagufa uyongere misokoro impwemu zongere kubansha imitima misha yoroshe nk'inyama abatatanga imbabazi bazitange abasanze barabeshe bisubireko abanangira imitima bihane mu izina rya Yesu abavugishwa n'Imana bongere kuvugishwa iby'ukuri bavuge bati nikuhora hagize batumwe nawe urakoze Mana uzuza iyi mitima ikunyotewe manura mpemu yera yongere kubaka iyi mitima abagukorera bagukorere bafise ikinyota bafise umwete bafise inkumbu ongera guhembura iyi mitima isubira inyuma ihembutse wuzurize kuri iri jambo ryawe Mana aha niho hamenyekanira kuri Imana ikunda ishengero iri si ikoraniro rihindure rikubera ishengero rishuhure n'aho ibihe bigeze imbizi z'amazi y'ubugingo zongere gutemba mu mitima y'abana bawe
urakoze Mana, turagushimiye kumaze kugendera buri wese ngo bari baje gukorana nta ndobeke yarimwo, uramaze guharira kandi ndagushima n'ibisata bibuza abantu kwizera nabyo umaze kubicira kwiteka, indwara zose nizisohoke mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Hari ubushobozi, hari ububasha butirengagiza igihe cy'Imana kigeze. Byari byishize hejuru byose birabirikwa bikaba kure y'abantu bawe. Girira neza abantu bawe bakize, ndetse n'imitwaro yabo Mwami yakire ubahe kure mu rukirwa. Urakoze Mwami, turagushimiye kumaze kwegeza umuntu imbere hataragishika, wongeye kudusindagiza, wongeye gukora, wongeye kwigaragaza nk'uko Daniyeli yavuze ngo si jewe binobikora, si jewe nobimenya, si je nobihishura, ariko ndakurangira ingene byogenda. Hariho gasorongozi k'ibisobanye mu ijuru, niho hari ubishoboye, hariho Imana. Urakoze, turagushimiye kandi turagukengurukiye kutwumviye, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen. Nuko musubire mu byicaro, mureke abapfundikanye, ariko mwege mupfukame. Agato gateki amahwa kazimena. Dufise Imana ikora ryari. Yesu abahezagire.